banywanyi b'umuzabibu TV ndabaramukije nongera ndabahamwiriwe bivanye naho umumwe wese aherereye nkuko mubibona ngaha mu bwami bw'umuzabibu TV tufise umutumira dasanzwe kuko aje atuzaniye ibintu bidasanzwe reka tumuha akanya rero kugira ngo yidondora abanywanyi biki kiganiro kugira ngo atubare amazina yiwe atubare naho yaje ava kumbura atubare nisho yaje atuzaniye kuno munsi mukozi w'Imana turabaye kaze. Ejo nitwa Niyonkuru igeze na Jobisa. Turashaka kubasaba mukazamura akajwi cyane. Ejo nitwa Niyonkuru novuga ko ari izina Imana yampaye. Niyonkuru sinavuga y'abavyeyi bampaye ariko banzi kuri George. Igeze na Jobisa hanini. Ego mukozi w'Imana George turabona ko n'umunsi mwaje muzi ubwiza bw'Imana n'igiki muba mwaje mwateguriye abanywanyi b'ikiganiro. Bo inkuru nzanye n'inkuru ryoshe cyane kandi nezereje novuga ishobora gushira hejuru k'igihugu cy'u Burundi gashira hejuru n'isi n'inkuru yo kubaho nta muntu n'umwe ku isi yo nkuru yari bwayivuge ko umuntu ashobora kubaho kunyene ubona turi kumwe akabebeye byose aya navyo ivyo nta muntu abizi nico gituma ari inkuru nshasha ibonetse muri isi ya mbere tufise byinshi dushobora kuvuga kuri iyi nkuru tufise ibyanditswe turashobora kwandika dufise kuri kose nuvuga ko nkuba ari incamake dufise ibitabo twanditse byinshi dushobora kwereka abantu kuri ko ariko bo umuntu wari wese nta muntu adakeneye kubaho urabona no kwa muganga abantu barajayo ni byiza kuja kwa muganga cyane kugira ngo abeho ubuzima ni ikintu gikomeye cyane nico gituma abantu bagerageza kurondera ubuzima mugabo kabiyaka kandi babishaka kubaho nico kintu tuzanye dufise uburenganzira ubushobozi ico nukuri dufise nobako dufise igishinga ntahe kuko dufise n'ibintu twandika dufise ubushobozi bwo kwandika tugasohora igitabo buri mezi nk'atatu igitabo kinini cerekana ukuri ariko turi mu ntango ariko ndazi ko byinshi bazobibona mukozi w'Imana George uravuze yuko ufise ibintu byinshi woshaka gushikiriza abanywanyi b'ikiganiro none nka teme imwe muri izo nyinshi ufise kuri uyu munsi woshaka kwigisha abantu bakurikirana umuzabibu TV kugira ngo bibashike kunyota canke niyahe teme imwe woshaka kubabarira dufise nukubaho ibihe byose iyo teme dufise kubaho ibihe byose yego okay none kugira umuntu habaho ibihe byose gute kubaho ibihe byose ni kubanza ukamenya mbega urupfu rwahereye hehe urupfu rwaje gute ukamenya kubera ko umuntu atandukana n'umubiri byazanywe nande tuzi icyo nzi jewe nuko Imana idatandukanya oya ubutandukanya ni Satani atandukanya impwema agatandukanya n'umubiri ariko Imana irunga Imana nico gituma usanga n'abantu bagize mariage bagira ngo rimwe guteranya na rimwe ringana rimwe ariko uwaje gutandukanya agashira impwemo kwayo agashira n'umubiri kwawo ni Satani n'uyo waje gutandukanya ariko nico gituma no muri Bibiliya harayivuga n'ibindi bitabo nabye bayisilamu ariko harantu hanavuga ngo mbega uwaje kwica no gukomvomvora no guhonya ninde ni Satani niwe yatanguye niwe ngo abitanga imbere barabasoma n'abambuzi bari bakeneye ko umuntu abaho bisanzwe n'icyo mucamake. Okay banywanyi b'ikiganiro cacu namwe bakunzi b'umuzabibu TV reka tubasabe mubandanye mugira subscribe share comment kugira ngo mubashe kuronka ibiganiro bishasha ndetse ibiganiro byacu bishishikare kubakora kunyota kandi turabasabye yuko mubandanya muduhamagara kugira ngo muduhe ivyiyumviro byanyu ku nimero zikurikira 69 ukoresha WhatsApp urashaka kudutora kugira ngo ubashe kudubarira inkuru shasha wowe ufise canke wowe ukeneye kutwunganira muri biganiro twama dukora buri gihe cyose hama mukozi w'Imana kumbure abanywanyi b'ikiganiro barakeneye ko winjira neza mu kiganiro nyezino babarire ikindi gishasha wowe waje bateguriye gishasha gira kabiri bo ndafise umwana kandi turi kumwe n'abandi hari n'indiko ariko gushika ubu mfise umwana wanje ufise imyaka 17 ariko yandika ibitabo
ashobora kwandika akakwereka nuvuga intango y'izuba uko ryaje, ukwezi uko kwaje, inyenyeri uko zaje, ukuntu umuntu yatanguye kubaho, ukuntu umuntu yambaye umubiri, ukuntu isi umuntu ayigendagendako, mbega isi yabonetse gute, kubera ko isi ihoraho ibihe byose, mbega umuntu yatanguye kuremwa gute, abantu bakamenya Adamu, bumva Abadamu, Eva, mbega byabereye hehe, mbega tugiye nko muri Bibiliya, mbega isezerano rya kera cyangwa isezerano rishasha byandikiwe hehe, abantu bakeneye kumenya ukuri. Ibyo rero bisaba, kuko abantu hari ibintu bamaze kubamwo, bisaba rero inyigisho zanditswe ziboneka, tukandika nimba ari nk'ukibaho, abantu bakabikwirekiranira ku rubaho, umuntu ariko arandika mbega byagenze ukuntu dufise ibitabo byinshi tumaze imyaka 5 twicaye turiko twigishwa n'Imana. Okay, muramaze kuvuga yuko ngo mufise ibitabo byinshi, mbega ivyo bitabo hari bamwe bamaze kuyisoma bakagiraho? Oya, tumaze twakoresheje amakaramu turabisohora ngo tubishire ku mashine ngo tutangure kuvyandika abantu twise, kuko nk'akarorero hari biri mu Giswahili bisaba gushira mu Kirundi kugira ngo abantu babimenye. Ariko ivyo bitabo byo bavyuzuyemo bivuga ku buzima bw'umuntu ari mu isi canke isi mpemu canke mu isi y'umubiri, guhera umuntu yatanguye, kuko umuntu yatanguye kuberaho mu buryo bw'impemu, hanyuma aboneka mu mubiri. Mbe kubera iki yabonetse mu mubiri, kivyantu bategeka kubimenya, kubera ko umuntu apfa akaja musi y'ivu, kubera ko umuntu atandukana n'umubiri, cyo umuntu ategezwa kukimenya. Kuko abantu bumva ngo gupfa ngo Satani yazanye urupfu, mugande koma yazanye urupfu gute, abantu bakamenya ibintu yazanye urupfu. Ego birakeneye ko abantu kumbure ubabwira ukuri kandi ukabaha isiguro kugira ngo batahure byinshi batari bashobora gutahura. Ego turakeneye twebwe mu bisanzwe nta hantu twegamiye, sinoba ngo noca mpagara ngo ndi umukristo ko noba ngize cyangwa itandukaniro n'uwundi mwisilamu cyangwa n'uwundi adasenga. Twe tuje ari guhuza kugira ngo abantu bamenye ukuri, kuko umwe wese ari umwisilamu, ari ubitadasenga, ari umukristo, bakeneye kubaho. Ico kintu cica abantu nico dutegezwa kwerekana ko twebwe tukiri hejuru yacu, twamaze kuginesha. Yego. Okay, banywanyi b'ikiganiro, murumva ko umukozi w'Imana dufite byinshi ngo afise ibitabo banditse, ariko kumbure mu misi mugiye kuzoza mubikurikirana kuri channel yacu. Reka kugira ngo tubasabe kandi musore mugire share, like, comments kugira ngo mubashe kubona ibiganiro bikurikira. Hama mukozi w'Imana, none nicaye ikintu wovuga uhamagarira nk'abantu bagiye kuza barakurikirana ivyo biganiro byacu canke bagiye kuza barakurikirana izo mpanuro zawe uzozura baha canke izijambo ry'Imana? Tabadili kwa Kiswahili. Nasema kwa Kiswahili, nasema hivi, habari ambayo tunaleta sasa hivi ni habari ya uzima wa milele. Sharti watu waishi kwa amani na furaha. Juu unaona mtu akitengana na mwingine inakuwa ni uzuni, unakosa mtoto, unabakwa. Je, Mungu alileta kifo ili mtu aachane na mtoto wala mwanamke wake? Yaani Mungu alifanya watu wapate kuishi kwa furaha katika familia. Hiyo sasa sisi tunakuja kuwa juu ya hicho kitu ambacho kinamaliza watu wanalia, hawana amani. Tuna uhakika kweli. Na kitu ambacho tulikuwa tunataka kujulisha wenye watafuata hii, kila siku tutakuwa na mafundisho mengi, tuna miaka na miaka, hata vitabu tutaendelea tunaandika, na huyo mtoto pia ambaye ninayo na ataendelea anafundisha kwenye ubao, anaandika, anaonesha chanzo ya kitu. Juu watu hawajua wanakoenda, wale hawajua wanakotoka, ila sisi tunasema yale ambayo tunayejua, sehemu watu walikotoka na sehemu kwa nini watu wanaenda chini ardhi hawajua wanakoenda, sharti tuwaoneshe ukweli uliopo. Okay. Sasa kwa wale watu ambao watatamani basi wasikize vipindi vyenu, kama wana question tofauti za kuuliza, watawapataje? Sijui kama unaweza waachia namba moja kwa moja. 302 amajana 200 amajana 350 ushaka kuturonka, hariho na 69 bo 69 desa 69 wisa 40 69 desa 69 wisa 40. Umuntu ashobora kutwakura canke tukamubwira icifuzo cacu canke ivyerekeye ukuntu isi imeze, ahigeze ubu. Nukuvuga ko
noba ko amazi yahora amanuka wagiye kuduga. Okay, mu myaka yaheze twarumvise ko hari abagize ubushakashatsi bwo kumenya ngo ukuntu isi imeze, mbega wewe nica ikintu gishasha uzobuzaniye abarundi canke n'abatara abarundi? Twebwe ntababesha dufise ubushakashatsi burenze muri iyi si, dufise ubushakashatsi bw'ukuri bugaragara ku muntu ariko arabikwirikirana ashaka kumenya ukuri, dufise ubushakashatsi bwinshi burenze. Niko navuga ko nk'abantu batakurikirana n'ivy'Imana, twaba ko ari twe tuzanye ubushakashatsi bwa mbere butarigera bubaho ku isi kuva isi iremwa. Ata muntu n'umwe yigeza kuva isi dushitse mu 2021 ata muntu n'umwe ubwo bushakashatsi abute nimbaraha muri Afrika canke hanze, ubwo bushakashatsi nta n'umwe bufise. Dufise nico gituma dufise ibintu vyinshi biryoshe vy'umunezero tubazaniye. Yego. Okay, banywanyi b'ikiganiro murakoze mwe mwatukurikiranye, reka turangize tubasaba mubandanye nyene mugira subscribe, share, comment kugira ngo ibiganiro kumbure mugiye kuza murakurikirana n'uyu mukozi w'Imana bizobanshe kubashikira atankomanzi. Reka tubasabira amahoro y'Imana abane namwe muronanirwe ibihe byose. Imana ibahezagire, mwarahezagiwe.